Ndonge ndabahaye mwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mugenda mudukurikirana muherereye. Mwe mwese mudukurikira muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure cane cane abari ku mugabane w'abanyamerika ijya nino ku mugabane w'abanyaburaya, kandi mwe mudukurikira muherereye ku mugabane wa Aziya, abari ngaha mu bihugu vy'ibibanyi, abari mu buraruko mu Rwanda, mu buseruko muri Tanzania, abari mu bumanuko, aherereye ngaho mu burengero mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, cane cane abasoda b'igihugu c'u Burundi muherereye muri Inoro Kivu, aho muri ko muragwana n'umuhari wa M23. Namwe mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomini, imitumba, ubucimbiri n'imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Ndabahaye kaze ngaha Kwiyakare TV. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, ufyonde sabone, hama tuja ngaha iburyo ufyonde no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru n'ibiganiro dutohoza bize bigushikako aho wibereye hose. Amakuru azindukiye ngaha mu gihugu cacu Burundi, ibintu bibandanya kuba bibi cane ku basirikari bariko barajanwa ngaho mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Abasoda bandi bashika kuri 5 baraye biciwe ku ruzi Rusizi, aho baciye bicwa n'abasirikari bajejwe iperereza. Abasoda mu gisirikari c'u Burundi rero baciye bajanwa ngaho muri Kongo, ariko bageze ngaho kuri ruzi Rusizi bagira bajabukanwe, banka kujabuka, aho bavuga ko batahunyuza akarenge kabo muri Kongo, bivanye nuko bazi ibiriko birabera ngaho muri ico gihugu. Mu mwaka uheze Colonel Jokonias Ildefonsi nawe yaraciye agandagura abandi basoda, aho abasoda 30 bivugwa ko bagandaguriwe kuri uru ruzi Rusizi, kandi navwo bikozwe n'abasoda bo mwiperereza. Abasoda canke badi perereza rya gisirikari c'u Burundi nibo baciye bagandagura abo basoda, aho baciye bamubwira ko batazoja muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo badafise amategeko yanditse ngo bamenye aho bariko barajanwa. Abasoda rero yaciye ababwira ko barindirira ngaho ku ruzi Rusizi, hama bagahabwa ayo mategeko yanditse nk'uko bari bariko barayasaba. Mu nyuma baciye babona haje abo mwiperereza, baca barabafata, bivugwa ko abo bose bagandaguriwe ngaho ku ruzi Rusizi, biziga bakabita mu ruzi, hama impuzu bari bambaye bakazibakura kugira bitazomenyekana ko ubu bari abasoda b'u Burundi baciye bagandagurwa. Kuri uyu munsi rero wejo waheze, nabwo biravugwa ko abandi basirikari 5 baciye bagandagurirwa ngaho ku ruzi Rusizi, aho bari banse kujabuka. Mu minsi yahera naragiye mwumviriza ukungeni bamwe mu basirikari bafise n'amapeti yo hejuru bagiye bahabwa kurongora amakompanyi ajabuka ngaho mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, kuja kugwana n'umuhari wa M23 uriko uragwanya ubutegetsi bw'igihugu ca Kongo, uhanganye n'igisirikari ca FARDC, igisirikari ca Kongo. Bakanka kuja muri ayo mabanga yo kurongora abo basoda canke ayo makompanyi. Nabo twaragiye twumviriza ko mu makuru dufise baciye bajanwa mwiperereza gushikamangaya, na uzi ukungene ubuzima bwabo bwoba bwifashe, niba baraciye bagandagurwa canke batoragandaguwe. Ariko ico tuzi nuko baciye batwagwa nabi cane, kubiswe, aho baciye basinzikarizwa ubuzima. Abandi basoda rero nabo banse kujabuka kuri uyu munsi wahera wejo, baca 5 bagandagurwa, bagandaguwe n'abasoda bavuye mu gisagara ca Bujumbura. Abo basirikari bikavugwa ko buba bakora mwiperereza y'igisirikari c'u Burundi, nibo baca baza bakaca bagandagura uwo wese uba yanse kujabuka. Baca babanza bakamukura ko inkoho n'ibindi bikoresho vya gisirikari aba yari afise, hama nyuma bigaca vyumvikana havuga urwamo rw'amasase ruvugira ngaho, bikavugwa ko rero abari abo basirikari bagandaguwe. Amakuru yo kwizigira nuko ngo bibari ugutera
icoba ubwoba abandi basoda uwuzohirahira wese kwanka kuja ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, bakamwereka ko n'ubundi bazomwica nta kabuza, bakavuga ati naho n'ubundi niyo nakanka kuja muri Kongo nazorasigwa ngaha ku butaka bw'u Burundi, agapfuma agaca yambuka canke akajabuka akakurikira abandi bakaja kwiyahura ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, aho bivugwa ko imigwano ikomakomeye cane iriko irahuza abasoda b'igihugu ca Kongo ndetse n'umuhari wa FDLR ndetse n'abasirikari b'u Burundi ndetse kandi n'umutwe wa Twigwaneko na Tugwanire hamwe. Bose iyo mitwe yose ifasha igisirikari ca FARDC bakagwanya uwo muhari wa M23. Amakuru rero avuga ko abasoda barundi harimwo abamajoro babiri ndetse n'izindi ntwazangabo zibiri zifise ipeti rya kaporari shefu baciye bagandagurwa, baguye muri iyo migwano muri iyi ndwi turiko turatangira, kuko vyabaye kuri uyu wa mbere w'iki cyumweru. Ibintu bikaba bibandanya kuba bibi cane, icoba gikomakomeye cane catekeye abasoda b'u Burundi bajanwe ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, aho bambaye impuzu z'igisirikari ca Kongo ca FARDC, hakaba hariko n'idarapo nk'uko bivugwa n'abasoda bari ngaho mu gihugu ca Kongo. Aho rero abarundi amosozi yari yakorotse bavuga ko batakaje abasoda beza cane, abari intwari, abasirikari bari buzuye ubwitonzi ndetse n'ubushishozi, ko ivyo bakora babikora mu bwitonzi kandi bikaba leisi mu vyo bakoraga. Ivyo rero birabandanya kwerekana ko icoba ari cose kandi n'agashavu kariko karaniga muri abo basoda b'igihugu c'u Burundi baciye bajanwa ngaho mu gihugu ca Kongo, atamwumvikano bagize, batazi nico bariko baragwanira muri izo ngwano za Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Abasoda biyamirije bavuga ko kuva na kera bahora bajabuka bakaja gutanga imisada ku ntwaro zitandukanye z'igihugu c'u Burundi n'ica Kongo. Aho rero nko mu gihugu ca Kongo hari amakaritsiye yaciye yitirirwa abakuru b'igihugu c'u Burundi, harimo nka Michel Micombero afise ikibuga c'indege camwitiriwe ndetse n'ibarabara ryamwitiriwe i Kinshasa mu mugwa mukuru w'ico gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ivyo bikaba vyibonekeza ko rero ku ntwaro zigiye zitandukanye umubano w'igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo ndetse n'igihugu c'u Burundi suwubu ahubwo nuwo kuva kare nuwa kera. Ivyo ni vyibonekeza ndetse bikagenda binavugwa n'abasoda baciye baja muri izo ngwano zigiye zitandukanye. Murazi ukungene abasoda ba Murere baciye bagwanywa n'abasoda b'u Burundi, hama mu nyuma Murere bakaza bagatera igihugu c'u Burundi bakagandagura abantu mu buryo kwari ukwihorera ku gihugu c'u Burundi cari cararungitseyo abasoda kuja kugwanya abo basoda ba Murere bagwanya Butu mu gihe ca kera igihugu ca Kongo cari kikitwa Zaire. Amakuru rero ngaha dufise nuko ibintu bibandanya biba bibi cane ngaho mu Cibitoke, nabo abasoda baratekewe n'icoba muri komine Buganda, niho baca bajabukana mu ruzi Rusizi. Abasoda rero iyo baciye babona bamanuka berekeza ku ruzi Rusizi, bavuga ko ivyabo biheze ari ugusezera ku butaka bw'igihugu c'u Burundi, kuko ugiye mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo atabazi ko azosubira kugaruka. Kandi naho mwumviriza tuvuga ko abasoda b'abamajoro n'abandi bakomakomeye cane aribo barashwe, ntago ariko biba bimeze, siwo iyo makuru aba hari. Ayo niyo makuru aba yaciye avugwa bivanye nuko abo basoda babaciye bahasiga ubuzima ari abasoda baba bazwi kandi bakomakomeye cane. Umusirikare afise ipeti rya majoro aba ari umusirikari ari hejuru cane atabura kumenyekana. Hari n'abandi batoyi cane cane ugwaruka rw'imbonerakure nako rwaciye rujanwa ngaho muri Kongo, ruba rwaciye ruhasiga ubuzima ariko
ntibace bamenyekana. Iyi ni Iyakare TV, fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke wowe ukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde sabone, hama amakuru n'ibiganiro dutohoza bize bigushikako umwanya ku mwanya aho uzoba uherereye hose. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa na gahwane.